Ibikorwa nivyo mushinge bikaba n'inkingi y'iterambere. Umurundi uwo ari we wese ku ntambwe ariko yobandanya arondera ikintu cose kizima yokora kigatuma adatakaza umwanya na mutoyi, kikanamushoboza kwiteza imbere gusumba, guteza imbere abamukikije ndetse n'igihugu cose muri rusangi. Hano mu gihugu cacu abatari bake bariko baritunganya mu migambi itandukanye y'iterambere, bamwe bamwe bakaba bamaze no gushika ku ntambwe ishimishije. Muri kino kiganiro tugira dukurikirane umwe mu gwaruka rwo mu ntara ya Kirundo afise ikigo kitari gito c'iyororero ry'inkoko kandi asanzwe ari n'umukozi wa leta. Arabanza akatubwira aho ico ciyumviro cavuye, uko yatanguye uwo mugambi n'ingene yagiye arawuteza imbere. Uyu mugambi w'inkoko ni umugambi utaje guco kuko jewe muri 2004 naragize ingwara ijanye no ku ingwara ifatiye ku gufungura nabi. Hama rero biraguma biranjamwo, ndavuga ati kumbure na jewe ninakura nzohava ngira ico nkoze kugira ngo shobore kugwanya ibijanye no gufungura nabi. Rero niho muri 2013 nari mpejeje amashuri yisumbuye. Hama rero bivanye nuko ikibazo ca leta nari nagitoye naragitoye ku manota ashika 91 n'ibice 2 kwijana. Aho rero nca ndonka uburenganzira bwo kuja muri kaminuza y'u Burundi. Tukirindiriye amafaranga nyene y'abanyeshuri bita bourse. Niho rero baduha ico gende buko yuko mengo baduhaye ibihumbi 132. Nico gihe rero niho naca nkuramo inoti y'ibihumbi 100. Ivyo bihumbi 100 rero nca ngenda hajya ku mutoyi baca barampa imiswi 200. Ndayitanguza, maze kuyitanguza rero nava kwishuri Bujumbura muri kaminuza aho twari dupanze, hama nkaca ngaruka ino mukimbo kuyikurikirana. Ni igikorwa kitari cyoroshe kuko ndabizanye nabikurikirana nkaza nkagura isondori. Hariho benshi rero babona umuntu aje kugura isondori bagaca bavuga ati raba nkujya ngo ari kariga kaminuza bariko babona uri kurikora isondori. Mugabo nkaca ndabisigira abavyeyi bagasigara barandabira. Mu nyuma rero uwo mugambi kugira ngo ndawiyumvire gose nyene nabona ati mbega ninaheza kaminuza hoho nzoca njahe, inyuma y'ishuri nzoca mbaho gute. Camvuga ati rero yuko uko bigenda kose ifo yuko ntangura uyu mugambi. Ntivyari byoroshe kuko byabaye ngombwa yuko nja mu bigo. Naramaze imyaka 3 ndi mu nyigisho, nza ndagendera nk'ahantu boroye inkoko, nkarondera nk'umukozi mutoyi cyane wa bose, akambira ngo burya ngo bacanga ibi. Mugabo nkasanga si ibyo nyene by'ukuri, ariko kubera inyigisho nagenda ndatora nkaja ku ma YouTube nkaraba, niho rero ico gihe izo nkoko 200 narazikurikiranye. Nyuma rero mugambi warabandanije ariko mu buryo butoroshe kuko ico gihe izo 200 intuzenye ubukoko bwo mwishamba nk'ubugomba bwaraza bukaca ahantu bugatora bukihamo nk'imwe. Abasuma nabo nyene ati twazibonye bakaza bakiha, ariko ivyo ntivyatumye umuntu acika intege. Byasaba yuko umuntu aca abandanya kugira ngo ashobore gushika vy'ukuri aho umuntu yifuza gushika. Jewe maze gutangura kaminuza icabaye niki, nafashe yuko ukuguru kumwe n'ukuboko kumwe ndabishira ku ishuri, hanyuma ukundi kuguru n'ukuboko kumwe ndabishira mu kindi gikorwa kugira ngo nimpeza amashuri sinzohave ngira ngo mpakazi. Ico kugira donc akazi kabonetse bishitse kakaboneka ntibizobe binguye ko nk'icaduka, ahubwo nzoye mvuga ati niho katari kuboneka mugabo ntaco vyaye bintwaye naca mbandanya nkurikirana ibi. Narabandanije rero inkoko muri 2018. Ico gihe rero naraguye umugambi ndubaka inzu y'amatafari mabisi ajya y'ivyondo, hama nca ndagura imiswi 400. Aho murumva yuko nari maze gutera imbere. Maze kugura iyo miswi 400 burya ndayishikanye mu iyo nzu nari mpejeje neza kuzigaburira. Ico gihe haca hagwa imvura iguye, yanzu yari kamabati 47.
ica iraguruka yose icishikira imiswi ahantu yari iri. Ico gihe nca ndafata nacenza nimbabura nca ndashiramwe amakara utumbonye turiko turaguguma nkuko twacu gifisa agatege nca ndacotesha ku ntuze nyakumbabura kugira ngo dushobore kugarura amagara. Ico gihe rero nasigaranye imiswi 39. Iyo miswi 39 narayoroye ndayorora buke nca ndayigurisha inkoko zarakuze gushika nca ndazigurisha ibihumbi 40 muri 2018 urumva ko atari amahera makeyi. Hama nca ndasubirayo rero ndagura ayandi mabati ndazigurishije nca ndagura amabati rero nca ndongera ndahasakara. Mugabo ico gihe nabona yuko umengo nubundi no biheba nkabivamo kuko nabona none ibi bintu nguma nkora imvura nayo nyene gaciza nta ubona nanzi ko abasuma ndabakinze canke ibindi bigwara mugabo ziciye zipfa. Niho rero mu nyuma naciye nsubirayo zazindi 39 ndazigurishije ca ndazana rero iyindi miswi. Muganje ndavuga none niko nguma nzana imiswi mbega jeho nzohava ntera imbere gute ko nguma nja kurondera imiswi ku bandi jeho nzotera imbere gute. Ca ndavuga ati reka nje kuri YouTube ndatangura ndiga ndaraba ibijanye n'ingene ubushuhe bushobora kuza ukoresheje izi ampure z'amatara dusanzwe dutukura. Ca ndaja ko rero ndakoresha ubwo buhinga bwose ndatora kuveze ntoyi ishobora kujamwo amagi ashika 400 akarenga gatoyi. Iyo rero narayikoresheje ndayikora ndayiterateraniriza nimbaho zisanzwe ndarondera akadinamo gashobora kumfasha kuzana nkaga climatiseur donc kubita umwuka ukinjiramo indani na climatiseur. Hama ndestara ku matara ndashiramo kugira ngo ubushuhe buzana na za ampure zitukura. Hama imidite nayo nyene ishobore kuzanwa na ya climatiseur y'indani umuntu nyene yafabiritse. Gusa iyo yaramfashije kubera narashizemo amageshika mu 440 nca nkuramo imiswi ishika 389. Nico gihe rero ndavuga ati aha ndabonye uko bishoboka. Maze kubona uko bishoboka imiswi yava kwizo nkoko za mbere nari mfise naciye mbondikira, ariko naho nyene ntivyari byoroshe kuko byasaba yuko irigi ndaritora nkarihindukiza, maze kurihindukiza nkaca nshirako agasinye kaho ndarihindukije. Umva nama ndiko ndahindukiza mpindukije nkaca nshirako agasinye kugira ngo ntihagire irigi na rimwe iminsi 20 izokwira ridahindukije. Rero payeje umugambi payeje umaze kuwuzanye n'icubahiro umukuru w'igihugu amaze kuwushiraho niho byahurirana nuko nanje ndi mu nzira zo kugura amamashini abundikira ya kijambere. Hama rero payeje ishikira ndi ku rugo rugero rwo kugura ayo mamashini abundikira ica iramfasha aho naringeze ncangura ncanongereza uburyo ncangura imashini zibiri zibundikira. Ico gihe naciye mbanza mundikiramo amagi nabundikiyemo amagi 2012 nyene mu mashini imwe kugira teste ndabe yuko zikora. Ariko rero ntibisezerana ikintu c'amatara carankoreyeko cyane carankoreyeko kuko nagize ibibazo mwayo magi 2012 ngize ico bita mihaje ya mbere. Mugabo ahanini amatara yaragiyemo ariko n'ahantu nari naguriye ayo magi naho nyene bari bampaye amagi nyene adakomeye. Ni definagize kuko navuga ati aho hose mukorora inkoko jewe nshobora kwikuriramwo amagi yo kubundikira byari bivanye nuko kuntu usanga hari haborozi bamwe bashobora gutanga amagi yitwa ngo nayo kubundikira kandi arayo gufungura. Iyo rero nca navuga ati ubu ko imashini ndazironse ubu nzokorora inkoko hanyuma maze kuzorora nshobore kuronka rero amagi asanzwe nyene arayo kuvamwe imiswi nce ndayibundikirira. Arico gituma rero ngaha ubu duherutse kubundikira dufise turafise imiswi ishika 2000 n'iyindi irenga ko gatoyi. Ubu zose hamwe aha duhagaze ngaha duheruka gukuramo inkoko amasake 600 zari 3112
rero dushize ko niyo miswi duherutse kubondikira kuberura ishika ibihumbi bibiri hararenga ko mike y'umengo 28 kuko sindamenya ko uno munsi hataba hariho wapfuye umva yuko turi mu nkoko zishika hafi ibihumbi 4 birenga ico bituma turiko turitegura kugira ngo n'amaburiburi mu kwezi kwa mbere mu mwaka uza wa 2025 tube dufise n'amaburi nk'inkoko nk'ibihumbi 8 canke ibihumbi 10 nivyo turiko turitegurira no kuvuga ubu turashobora gutora nk'amagi 200 700 donc urugero rwo kuva ku 200 gushika ku 700 irigi no munsi ngaha mu Kirundo turiko turigurisha amafaranga 700 mugabo sivyo twifuze ko ryoguma ku 700 turifuza yuko rishobora kugaruka rigashika nko ku 500 kugira ngo ya ntumbere yuko tushobora kugwanya ibijanye no gufungura nabi mu miryango dushobore kwishikako umwene gihugu wese ashobore gufungura irigi n'amaburiburi nk'amagi 2 canke 3 ku munsi rero turiko turabikora kugira ngo tugwize izi nkoko dushobore kuzitanga mu bene gihugu biri mu migambi dufise gushika muri 2030 turafise igitabo c'imigambi plan stratégique izodushikana muri 2030 mw'ivyo rero harimo yuko n'amaburiburi umwene gihugu wese ashobora gutunga inkoko 5 gushika ku nkoko 10 zitanga amagi duhereye ku imiswi turazigaburira ibigori tugashiramo indagara mugabo kubera iba ari miswi ikenera ico twovuga ama proteine izo ndema mubiri rero tuzikura mu ndagara tukazikura mu isoya mwico gihe rero kubijanye n'imiswi canke muri etape twita démarrage tuziha indagara nyinshi n'isoya nyinshi hama rero tuca dushiramwo nico bita premix ni vitamine mugabo ni produit bimwe turiko turavuga yuko natwe turiko twitegura kubihingura kugira ngo ni produit ikorerwa mu mafarumasi ifasha kugira ngo inkoko ishobore kongereza ama vitamine yayo hama kandi turashiramwo n'umunyu utuma zikaburirwa zikanyotegwa kugira zinywa amazi hama turashiramo kandi na tournesol nkeyi kwera abari miswi mugabo tugeze mu ntambwe cane ya croissance turagira ibigori hama tugashiramwo tournesol tugashiramwo ama palmiste zigeze rero yaho zita amagi nkizi dufise ngaha zigeze guta amagi igitigiri c'ibigori dutegereza kugisya ku rugero rw'uko biza ari utuntu tudutetetete hama tugashiramo rero na tournesol rero iciza ari nini iri ku rugero runini kugira ngo intuzenya systeme yo munda y'inkoko ishobore gukora irigi n'ingoga hama kandi turashiramo ifu y'amagufa rero atuma irigi risohoka kijya gishishwa c'inyuma ridashobora kuza ari nyigimba kuko ijyafu y'amagufa ituma rica rikomera hama kandi rero turashiramwo na karikere rero ituma muri digestion y'indya iratuma irafasha cyane no mu bijanye n'amagufa kugira ngo ashobore gukomera turashiramo kandi na premix kuko hari ubwoko bubiri bwa premix haro premix ija mu nkoko z'inyama hakabaho na premix ija mu nkoko zita amagi rero duca dukoresha premix y'inkoko zita amagi turashiramo kandi ni soya mugabo kubera yuko n'indagara kubera yuko tutaba tugikeneye cyane yuko zikura gose kuko izo soya n'indagara tuzigumijemo ari nyinshi inkoko twoca dusanga yavyibushe cyane igacigira ibinure yamagi tuba twitezemwo ugaca usanga turayabuze. Jean Paul rero ni umworozi w'akarorero akongera akaba n'umushikiriza amanza muri parike ya Kirundo aratubwira rero uko abangikanya ubwo buzi bubiri n'akamaro kavyo. Ikintu gihambaye cyane ni kwitunganya
kuko twebwe nkajewe nk'umujene no munsi ntegerezwa gufata izi nguvu zanje zose mfise ndazikoreshe kugira ngo nshobore gukoresha amasaha yose y'akazi kuko effectivement hazogera igihe mbe ntagifise inguvu zo kwiruka hariya na hariya mugabo mbe ndi mu kibanza cyo kuba mu byo nakoze nkiri muto mico gihe rero amasaha y'akazi mu mwanya ndi mu kazi k'igihugu haba hageze yuko ntunganya ivy'akazi k'igihugu aha hari abakozi basanzwe babejeje ndafise umusekretari comptable jewe nk'usanzwe ari nye n'iki kigo nkurikirane ibibarengeye ivyo rero nko kunegosia partenariat ivyo tubikora mu mwanya w'amasaha y'inyuma y'akazi canke ari ibindi bibazo bishobora gukenerwa inyishu yabyo tuyitanga inyuma y'amasaha y'akazi arico gituma rero akazi k'igihugu dutegereza kukitaho kuko niho n'abantu bashobora kutubonera yuko by'ukuri ivyo turiko turakora haba mu kazi k'igihugu canke inyuma y'amasaha y'akazi by'ukuri dushobora kuba akarorero no ku bandi bantu bashobora kuba bariko barakora akazi k'igihugu mugabo ugasanga inyuma y'amasaha y'akazi ntibagiye mu bindi bikorwa jewe ikintu nama ndiko ndavuga cyane gose nikijanye n'akaruhuko tuba dusanzwe dufise iyo minsi rero yikonje ni minsi atari minsi yo gufinata kuko niyo minsi mvuga ati iyi minsi niyo izombeshaho cyane gose ngeze mu zabukuru nkaca fata rero no guhera amasaha yo kuva ku munsi wa gatanu kwera kenshi tuba twagitwe ko tugiye muri sport mugabo hari gihe tutajayo duca tugenda tugakora ibindi rero guhera ku munsi wa gatanu inyuma y'umutaga ugacufata no ku wa gatandatu no ku wa Mungu iyo minsi rero ncamvuga ati iyi rero niyo yo gukoramo kugira ngo nshobore kuzoronka ibifasha bishobore gufasha umuryango wanje ndetse ninashika no mu zabukuru naho noba nitavye Imana anticipativement mugabo umuryango sinshobore kuwusiga ataco hagazeko. Aha turafise intambamyi twagiye turacamo cyane ijanye n'amazi. Aha muri iki kigo nta mazi dufise, bisaba yuko tuja kuvoma ku birometero tukavoma tugakoresha nk'amazi nk'ibido nk'amajana 2. Rero twaragerageje no gusaba mu basanzwe bajeje ivy'amazi muri Regidezo kugira bashobore kudufasha badushikanira amazi ngaha, ndetse wanashaka turanemera gutereramwo kugira ngo ico gikorwa gishobore kugenda neza. Mugabo nk'ubu haraciye igihe kitari gitoyi twabisavye ariko bikaba bitarava mu nzira. Iyindi ntambamye twavuga yindi ikurikira kandi nakomeye cyane nijanye nuko ngaha mu iki gihugu cacu ciza cy'u Burundi atakigo twari dusanzwe dufise dushobora gukuramo imiswi y'akarorero. Bisaba yuko tuja gukura imiswi kuborozi cyangwa ugasanga twiko tuyikura hanze, ugasanga hariho n'abaduhenze ngo imiswi ngo iracandaze mugabo idacandaze. Ikigo rero ciyororero ry'inkoko kirafise akamaro kadasanzwe haba ku bakozi basanzwe bahakora, kugwaruka rutandukanye ruza kuharahura ubumenyi, ndetse no ku bana bo kuri uwo mutumba basanzwe barihigwa ishure n'ico kigo. Ico kigo kandi kirafise n'imigambi itandukanye harimwo n'iyija kwisunga no gushigikira yambona kazoza y'igihugu cy'u Burundi. Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Inkoko jewe ndayizeyemwo byinshi, ndayizeyemwo ibishobora gutunga umuryango, ndayizeyemwo ibifasha abakozi dusanzwe dukorana ngaha. Sindanabita yuko ari abakozi n'abagenzi banje tuba dufashanya mu iranguka ry'uyu mugambi mu guteza imbere umugambi. Nabo nyene bahari kubera yuko iyi nkoko mba ndayifise ngaha. Hari abajene benshi ngaha bahora baza nk'abajene hari abahawe inkoko na payeje, abo rero baraza kwiga ubumenyi ngaha muri iki kigo ca Kipabupa Rugero Ecologic Farm, bakaza gukura ubumenyi ngaha. Ndetse kandi hariho n'abanyeshuri bo ku mashuri, abanyeshuri bo ku mashuri yisumbuye twovuga nka itabu Bugwana iri mu Gitobe, tukavuga nka itabu
itabu Kigozi, abo bose baramaze kuza ngaha baje mu byo kwimenyereza kugira ngo bashobore gutwara ubumenyi. Ariko rero kubera yuko baza iyo baje ngaha ndani mw'iki kigo turabura bimwe mu byo tuba dukeneye canke tukabura aho dushobora kuberekera neza kugira tubereke inyigisho nyene z'ukuri. Aco gituma rero guhera muri 2025 mu kwezi kwa mbere tuzoba dufise novuga inyubako ijejwe gutanga izo nyigisho z'ubworozi bwa kijambere. Ngira mwabonye yuko hariho n'amabuye tuza twaramaze gushiraho, ndetse kandi tukavuga tuti tugira n'Imana nyene icubahiro yaradushigikiye aradushigikiza imifuko 100 y'isima. Iyo rero iri mu bizoca bituma duca turangura umugambi n'ingoga wo gushiraho iyo nyubako ishobora gutuma ugwaruka cyane cyane ruhurikiye nko mu makoperative ari hamwe bashobora kuza kuronka izo nyigisho, hama kandi canke abandi bene gihugu basanzwe batari hamwe mugabo bashobore kuronka izo nyigisho kugira ngo nitwabaha za nkoko baja korora mu ngo zabo bashobore kuba bafise inyigisho. Hama iki kigo cacu nyene gice kibandanya kibakurikirana kibaherekeze kugira ngo uwo mugambi tuzoba dutanguye ntushobore gusubira hasi, kuko no munsi twebwe iki kigo ntitwavuga yuko ari cacu. No munsi dufise ihangiro ry'uko kiba ikigo c'akarorero gishobora kuba n'iki gihugu bishitse kugira ngo abana bariya bose bashobore kuza kuharahura ubumenyi bushobora gufasha igihugu. Rero mw'ivyo tuba turiko turabashikiriza nyakubahwa amatara araza akatugendera akadutera intege, ndetse kandi n'abandi basanzwe bari bafise ibyo bajeje mu by'uburimyi n'ubworozi bakatugendera. Nk'umuyobozi nawe nyene atwara iby'uburimyi n'ubworozi mu ntara aratugendera, mugabo ukunda kuza cyane gose n'ujejwe igisata c'ubworozi, uwo aratugendera akadufasha mu byo tuba turiko turakora, kuko tuvuga tuti aha nimba twifuza yuko ishobora kuba nka laboratoire dushobora kubera iki twiho tudashobora kuvuga ati turafashe inkoko 2 3 4 zitandukanye hanyuma natwebwe turatoyemo sushe yacu dushobora kuronka. Ivyo rero nivyo tuba turiko turakora, ari navyo turiko turategekanya kugira ngo mu myaka nimba ingwara inkoko ngaho igwaye tugire diagnostic canke autopsy ngaha nyene tumenye tuti iyi nkoko igwaye. Iki kigo gihari ku neza y'abene gihugu, kuko dusanzwe twifuza yuko haba iterambere ry'ikigo mugabo hakaba n'iterambere ry'abene gihugu. Rero iki kigo kiramaze gufasha cane, turamaze imyaka 4 dufasha ugwaruka go ngaha ku mutumba wa Rugero ya mbere, abanyeshuri basanzwe bafise amikoro make mu kubaronsa ibikoresho by'ishuri. Hama kandi nibi bijanye n'umwavu turawubaha bakaja kufumbira imirima yabo, ndetse n'igikorwa tuba turiko turereka urundi gwaruka kugira ngo nago nyene uze gwama rufise umutima wo gukora ivyunguka mugabo kandi bibuka no mu kibano kugira ico baterereye. Abene gihugu bo ngaha ku mutumba wa Rugero ya mbere baranshimiye bivanye n'ibyo bikorwa tukora mu byo kwitanga ibijanye n'indero, barampa urupapuro rw'iteka gwerekana by'ukuri yuko bakengurutse ibikorwa tuba turiko turakora. No munsi bise abakozi batandatu, ni kuvuga mwa abakozi batandatu harimwo abakozi 4 basanzwe baba ngaha nyene mw'iki kigo. Aha ufise usanzwe yize ibijanye n'ivy'ubworozi, uwo rero nawe wewe akora ataha. Nkaca ngira rero umunyabigega canke umusekreteri comptable ashobora gukurikirana ibijanye n'ibikenewe mu kugaburira inkoko, ibijanye n'imishahara y'abakozi, na je ubwanje kamwe umushahara. Kuri ibikorwa nkora hano ndashobora naga guca ngenda kwiyungunganya. Nkunda maze kubaka akazu, maze nko kugura tubati 5 n'impene 2 umushahara ubuva hano aka kazi nkora. Kuri abantu bafise imitahe kaduha akazi, natwe twashobora gushaka kutuzanamwo inguvu
agaca duhembera inguvu nye twakoze kuko nta mitahe tuba dufise imitahe yacu abarize inguvu nyene muyo dushobora guhembwa dushobora kuja gukora natwe utundi tugambi twacu nyene dutoyi. Ndiko ndategura mwabonye akantu k'inyubako hajya ijya n'inyubako imaze kuva muri mugambi arico gituma hajya ntituhategura wanashaka ngo tugiye ngo kuhaba mugabo ni kugira ngo ejo ingenzi dushobora kuronka zishobore kuza zigeze hajya zikaharara dushe tuzizana tuzereke ibigambi turiko turakorera ngaha hari abashobora kuza kutwunganira ndetse n'abandi bashobora kuza bakava ngaha bahatoye inyigisho guco rero tube turiko natwe turaramurira igihugu. Ikintu kijanye n'imbona kazoza burya n'ubundi igihugu kitagira imigambi kitagira integuro yihangira ukifuza gushikako aho twoba tugeze hose twohava twiyumvira yuko twashitse mbega jewe uruhara rwanje ngaha mwimbona kazoza nuruhe mbega noterera kuyihe axe kugira ngo tubone nanje kugira ico mfashije aho twifuza gushigikira mwiyi mbona kazoza nuko dukeneye yuko urugo gose n'amaburiburi rushobore gutunga inkoko 5 gushika ku nkoko 10 aho rero tuzoba turiko turashigikira ingo n'imiryango kugira ngo mu bijanye n'amagara y'abantu bashobore kugira amagara meza kuko amagara meza ni itunga rikomeye cyane. Hama kandi turifuza gushiraho kigo kijanye no kubaga ivy'inkoko kuko ino mukendo nta kigo dusanze dufise kijanye n'ivyo kubaga inkoko. Mu myaka iri imbere mwimbona kazoza ugwaruka gose turushire mu migwi y'amakoperative turaba mbere iyi mbona kazoza izogirira akamaro cyane gose kuko ije turi mu myaka yo gukora. Ugwaruka rero rurahamagarirwa guhumura amaso rugatunganya imigambi itandukanye y'iterambere tutaravye ngo rufise umutahe w'amafaranga muto. Ikindi nuko n'abasanzwe bari mu buzi bwa leta boraba uko biyungunganya inyuma y'amasaha y'akazi kuko kubatari bake birashoboka kandi ningira kamaro gutyo twese dushize inguvu hamwe tukazoshika ku Burundi ubuteye imbere. Akamo rero twotera urundi gwaruka nuko gukura amaboko mu mpuzu hama kandi rukabona yuko gutangura ntibisigura yuko batanguza amafaranga menshi cyane canke uburyo bwinshi cyane ariko umujene no munsi arashobora kuba afise telefone y'ibihumbi 600 ufatiye kwico conyene ni kimwe uravye jewe aho natangure ntanguje inoti y'ibihumbi 100 nawe kacagendana telefone y'600 mu mufuko nicerekana yuko ugwaruka rurafise ubutunzi mugabo ntiruriga ingene rushobora kuvyaza ubwo butunzi umusaruro. Rero twotera kam ugwaruka gose riko radukurikirana yuko bogerageza bagatangurirana uburyo buke bafise hama buke imigambi yabo izogenda itera imbere ari nako abantu bagenda babona ivyo bariko barakora bashobora kuza kubashigikira nabo nyene bagashobora gutera imbere bagashika ku rundi rugero rwiza. Umukozi wa leta nkanje muno mwanya nuko yogerageza gushira ukuguru kumwe ku kazi mu masaha y'akazi hanyuma ukundi kuguru n'ukuboko akabishira mu kindi kintu gishobora kuzomutegurira imyaka yindi izokurikira. Hama ikindi twovuga nuko abashobora kudufasha mw'iki kigo turacakeneye ibintu byinshi. Turifuza yuko hoboneka na twebwe abaza kudufasha na cane mwiranguka giyo nteguro dufise guhera muri 2025 gushika muri 2030 haboneka abantu bashobora kuza kudufasha kugira ngo ibiri mwiyo migambi bizoshobore kubirangura dufashanye twubake iki gihugu cacu iyi mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 n'u Burundi buteye imbere muri 2060 tuze tuyishikeko ndetse wanashaka tunayishikeko n'imbere yaho kugira ngo hazogereho go turi mu yindi migambi yindi.